abari ikinabisya hanyuma bahejeje baca abana bapimusha bakabaha amata ko batazo bafise hanyuma tuca tumanuka bakabicarira batandukanye batekanye twateguye inzu zegereye zose naho nyene identification nyene umuntu amaze kuva hariya bamaze kumwarujisira bita duce kwirikira caca ngaha hanye ca tumuha agatube karimo reactive hamwe n'agatije aza gukoresha kugira muri laboratoire ni nayo etape cha dukoresha mu kwandika ko identification yiwe kugira echantion ntizotakare uzomenya n'ingene kutora kuri ako gatube ntoca twandika menya ko bazi ingene indwara yandukwa putu ingene bikingira n'ingene bokingira abandi batubarire uko babona umurindi wo kwandura no kwandura iwabo baravye ingene bigenza ingene bikingira n'ingene bakingira abandi babona iyo ndwara boyandura ku rugero rungana twazongera tukababaza hamwe nk'umuntu atipimisha ingorane bitera zizihe tukongera tukabaza mu gihe boba bagize bati ejo bigenze neza bazotora ibipimo babapimye bamubarire bati wewe warandusha mu gihe wanduye uca wigenza gute muri make rero ibibazo byose bifite intumbero y'uko tumaze kumva uko bo babibona dushobora gutanga intumbero y'ingene dushobora mu nyuma kubigisha kubera tuba twabonye ko intumbero babyumvamo ari aho bahuba tukabakosora ari aho bari mu nzira nziza tukongerereza kuko igihe aderavye igihe ataguhaye inyishu ubona yaribereye biba bikweretse effectivement ko ukwiye kumuha inyigisho zikwiye ku buryo abona ibitumbereye. Teste rero dukoresha ni teste yitwa PCR iri specifique kuri covid isi yose niyo bakoresha ukuvuga yuko ibipimo dutanga inyishu ari inyishu zo ata umuntu yodishisha mu ijisho hanyuma rero dushitse hariya turafise ubundi buhinga dukoresha aha ntawo uvuga ko byoba birebire mugabo rero turabona yuko tekinike itatugoye nka examen imwe kuri PCR dushobora gutanga inyishu mu masaha umunani cyane kimwe kigoye niko bica bigenda hanyuma rero nashaka gusaba dukorana kugira ngo baperebe murabukunge kwipimisha wewe ibyiza by'uko upimishije n'ibindi rero turahejeje kubera ko corona ukunda kumasa cyane mu marakaraka ubwa mbere burabona ko dutware ibyo tugamuriye kugira ngo twibukije gatoyi ko nyine cyubahiro umukuru w'igihugu hariho ibikorwa byihutirwa yashize imbere muri ibyo bikorwa byihutirwa yashize imbere mu ntumbero y'ibikorwa leta ibyiza gukora byihuta harimo igikorwa cyo kwitaho amagara y'abantu cyane cyane kurwanya no gutuza ikiza cya coronavirus aho yuguruje isekeza yise ndakira sinandura kandi sinandukiza ni muri iyo ntumbero rero twashitse hano kugira ngo turabe ingene abenegihugu bitabira koko iryo sekeza biratunezere rero kubona abenegihugu b'abarundi hano kugira ngo n'abanyamahanga baba babyipfushije baba barimwo bitabiriye ako kamo kuko karahara mu ruganda ntibacura
amagara ni amazi aseseka ntibayobore. Ni nayo mpamvu rero ari byiza yuko ubwitabira kugira ngo umwe wese amenye ko afise amagara meza. Ni cyambere igira kabiri, turabona kandi yuko mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu babyiteguye bihagije. Turabona ko bafise ubuhinga n'ubumenyi, ariko na cyane cyane turashimye ubitanga kwabo, aho dusanga kuva ku mushikiranganje abayobozi bakuru, abayobozi n'abandi bakozi bose bakora ijoro n'umurango kugira ngo biteho koko amagara y'abenegihugu nk'uko babirahiriye igihe binjira mu mabanga. Twagomba rero kurangiza duhamagarira abenegihugu b'abarundi yuko imbere ya byose na hose bo kwitaho impanuro n'ingingo zafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo bashobore kwikingira ico kiza, haba mu gukaraba n'amazi meza n'isabuni, haba mu kwikingira na cyane cyane mu kutadugana canke ngo baje mu bikorwa byotuma bo kwanduzanya. Aho turabahamagarira kwirinda amakoraniro atari ngombwa. Baramutse baje mu makoraniro ari ngombwa naho canke mu manza ziri ngombwa, bagaheza bagafata uwo muco n'izo ngingo bakazishira mu ngiro zo kwikingira ntibanduzanye, kuko ikiza kugira ngo umuntu ashobore kugituza, ingingo za mbere afata nuko cikingira kugira ngo umuntu ntiyandure kandi ntiyanduze. Kigira kabiri, turahamagariye n'ubundi wo wese agikekeranya yuko atokwishinga atakaza umwanya yibaza ngo ngira ngo ni nyonka isanzwe. Abandi nabo twarumvise bari baranebwe bakavuga ngo iyo bagiye gufashwa na muganga ngo babafunga iminsi myinshi, ngo bakamara iminsi myinshi batidegembya. Bamenye ko amagara ari amazi aseseka ntibayore. Uwo ari we wese rero kugira ngo yikingire, akingire umuryango n'igihugu, yitabire akakamo kugira ngo dushobore koko gutuza kino kiza. Turangije rero twipfuriza ababenegihugu bose baje kwipimisha n'abandi bazoza mu nyuma yuko bubandanya gukurikiza impanuro bahawe, basanze bakomeye bakarushirizaho kwikinga no gukingira abandi, basanze bagwaye naho bakafata nka nkama uko muganga azobabwira bwiza kubyifatamwo n'imiti bazobaha. Tukaba rero tubasabira ku Mana kugira ngo bose bagire amagara meza, tunatera intege aba bakozi b'umushikiranganje bw'amagara y'abantu kubandanya bakora batiziganya. Murakoze.